isezerano ry'impavu. Abakozi b'Imana mugiye muhambika uburake bw'Imana. Hari amasezerano kandi amasezerano y'intahava kandi amasezerano akomeye ku bakozi b'Imana bakoze batyo. Ndanibuka umukozi w'Imana twabanye Nairobi yava muri Sudani y'Epfo yatubwiye ibintu byinshi n'uturorero twinshi. Ati wacu hari umucamanza yitwa Abeli, yari umunyabwenge akomeye cyane. Muri Amerika baramutumako, Buraya baramutumako, muri Aziya baramutumako. Imanza zananiranye, yari umushingwamanza w'umwavoka ngo yarahambaye. Hanyuma rero uwo Abeli agaca imanza z'ubwenge. Umunsi umwe rero ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo mwese. Nuko turashimiye Imana iduhaye ubuntu budasanzwe bwo kugabura ijambo ry'Imana kuri uyu mugoroba. Ko tugiriye ubwo buntu, turashimye kandi n'ikaze bamaze kuduha, ikaze ryo mu mwami wacu Yesu Kristo. Ikindi iyo twaje tuva kuri jewe ngiri ubuntu guhagarara hano, baradutumanye intasho, mwakire intasho zabo. Turanezerewe rero, si ibintu byoroshe gusigura imbere y'abasiguzi bangana nguku. Biragumye ariko wemuyera ni igikorwa ciwe. Nagomba dusange ijambo ry'Imana, umurongo w'ijambo ry'Imana wanditswe mu gitabo c'Imigani. Igitabo c'Imigani igice ca 21. Imigani igice ni 21. Dusangire n'umurongo wa 16. Imigani igice ca 21 ngiye gusoma ku murongo wa 16. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Haravuga ngo umuntu ahusha inzira y'ubwenge, itahiro ryiwe ni mw'ikoraniro ry'abapfu. Ndasubira ngo umuntu ahusha inzira y'ubwenge, itahiro ryiwe ni mw'ikoraniro ry'abapfuye. Yesu adufashe. Mwami Yesu, nongeye kugushimira kuri ubu buntu budasanzwe utugiriye ngo duhagarare imbere y'umugeni wawe, wundi azoca mw'ijuru kugira ngo tumushikirize ijambo ry'Imana. Naba ari twebwe, ariko izina ryawe ririhabwe icyubahiro. Mana, isaha yo ku mugoroba nuze utugendere Mwami, n'isaha wakuze ugendera abantu bawe. No kuri kano kagoroba hano dukoraniye muri iyi ngoro yawe, ngwino utugendere, ngwino ubuntu bwawe bwumvikane. Nanje Mwami mushumba ataco maze ngire ubuntu buhagarara imbere y'abakozi b'Imana bakomeye nk'uku. Ndakwinginze ntabarishewe, ariko izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urakoze Mana, turagushimiye kudukorera ibirenge ivyo tuvuze mu izina ryawe rya Yesu. Amen. Umwanditsi Salomo umwana w'umwami Dawidi yahawe ubuntu kwandika ibitabo. Hanyuma mu migani myinshi yaciye no mu ndirimbo aravuga ngo umuntu ahusha inzira y'ubwenge arafise itahiriro. Nagomba tuvugane kw'iri jambo rivuga ngo ntugahushe inzira y'ubwenge. Muri ino minsi hariho guhusha. Iyo umuntu ahushije ntibimera neza. Umuntu arashobora guhusha
gahusha yikanguye kumbure hano mu gisagara amatara agasanga yacitse, yaragiye gusohoka gahusha agasanga akubise uruhanga ku gihome akamererwa nabi, yaragiye kwicara ku ntebe agahusha naho nyene akamererwa nabi. Iri jambo rero niryo ngomba tuvugane kuri uyu mugoroba. Turaba abantu bagiye barahusha inzira n'abandi batoye inzira. Hajya yavuze ngo umuntu ahusha inzira y'ubwenge. Inzira n'ubwenge bifise insiguro imwe, kuko Yesu yavuze hariya muri Yohana 14:6 ngo ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo. Kandi muri iki gitabo c'imigani mu gice c'umunani aravuga ngo ni jewe bwenge. Iyo umuntu ahushije rero inzira y'ubwenge agahusha ubwenge aba ahushije Kristo. Kandi umuntu ahushije Kristo, umuntu ahushije Yesu agira itahiriro ribi. Hariya Bibiliya yacu yivuga ngo itahiriro. Aha turi hano twese turafise amatahiriro. Umuntu arafise azotahirira. Tukiri mw'isi umuntu aratembera akagira itahiriro. Twaje mu gikorane tuzotaha, umuntu wese arafise ataha. Ariko mu buryo bw'impwemu naho abantu b'Imana, abantu batahushije inzira barafise itahiriro. Tahiriro ryabo ni mw'ijuru, ariko bahushije inzira hano bivuze ngo itahiriro ryabo ni mw'ikoraniro ry'abapfuye. Yesu adufashe rero ntihagire umuntu yohusha inzira. Reka tugende dusome muri ino minsi hari uguhusha. Jewe aho mbaye hariho umusozi muniniya muremure witwa Kibimbi. Uwo musozi urimo inzira nyinshi, harimo inzira z'imfyisi, harimo inzira z'inkwavu, harimo inzira z'intama, harimo inzira z'inka, harimo inzira z'abantu. Abantu rero muri uwo musozi barazimira cyane bagahusha inzira kuko batamenya inzira bacana. Muri iki gihe tugezemo abantu barahusha inzira, n'abakomeye bagahusha inzira, n'abahambaye bagahusha inzira, n'abandi mu byizerwa kera bagahusha inzira. Ariko Bibiliya igomba kuvuga hano hakoraniye abakozi b'Imana mu buryo bumwe n'abakozi b'Imana mu buryo bwo kuririmba. Umuntu ahushije inzira azoba agize ingoma imbere y'Imana. Dusome hariya dusange abantu bahushije inzira n'abantu wundi yatoye inzira. Dusome mu gitabo cyo guharura. Ngomba dusome mu gitabo cyo guharura. Igitabo cyo guharura igice cya 25. Guharura navuze ngo turaza turaba batoye inzira n'abahushije inzira ko Bibiliya igenda kubitwereka. Guharura 25 nsome mu izina rya Yesu. Mbere ku murongo wa mbere aravuga ngo Abisirayeli bifatanya n'abayali Peyori. Abisirayeli batebeye Shitimu, abantu batangura gusambana n'abanyamowabukazi kuko babatumira ngo baze gusangira nabo ibimazi by'ibigirwamana byabo. Nuko abo bantu bakibiryako bakunamira ibyo bigirwamana byabo. Abisirayeli bifatanya n'abayali Peyori, uburake bw'Uhoraho buraziriringa. Urababarira Mose ati jana n'abakuru bose umanike, ujana n'abakuru bose baganza abantu, umanika abakoze ibyo imbere yanje, ubandikire ku zuba kugira ngo uburake bwanje bw'inkazi
Bisirayeli. Nuko Mose abarira abacamanza b'Abisirayeli ati umuntu wese muri mwebwe nice mu batwara abifatanije n'abayari i Peyori. Bagize batya, umwe mu Bisirayeli azana Umumidiyani azamushikana mu biwabo, amwatatana imbere ya Mose n'imbere y'ishengero ryose ry'Abisirayeli, aho bariko bararirira ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Maze Finehasi mwene Eliyazari wa Aroni umuherezi abibonye, ava hasi hagati mw'ishengero ahitana icumu, akurikira wa mugabo w'Umwisirayeli haruguru mw'ihema ryiwe, abatobekeranisha icumi bombi, wa mugabo w'Umwisirayeli na wa umugore bimutobekeranya mu nda. Uko niko ikiza cabogojwe mu nzu, cabogojwe mu Bisirayeli. Abishwe n'ico kiza bari 24,000. Orabarira Mose ati Finehasi mwene Eliyazari wa Aroni umuherezi ahwamisa uburake bwanje, atumye bumva ku Bisirayeli, kuko yarwaniye ifuhe ryanje muri bo, bigatuma ntabandura Abisirayeli kubw'iryo fuhe ryanje. Nico gituma ukwiye kuvuga yuko muhaye isezerano ryanje ry'amahoro, rizobe isezerano ry'ubuherezi bw'intava bwo mu ruvyaro rwiwe, kuko yavugize ifuhe ku bwanje jewe Imana yiwe, agatangira Abisirayeli impongano. Wa mugabo w'Umwisirayeli yica mwana wa Mumidiyanikazi yitwa Zimuri, yari mwene Saru, yari umukuru w'inzu y'abasekuruza wo mu Basimeyoni. Umumidiyanikazi bicanywe yitwa Koziri, yari mwene Suri, umukuru w'inzu y'abasekuruza wo mu Bamidiyani. Ngaha dusomye nk'uko musanzwe mubizi, n'umuntu yabaye umuvugishwa atanga impanuro mbi, n'umuntu yakoreye Imana ahanura nabi. Baramu amaze gukunda kuja kuvuma ubwoko bw'Abisirayeli, ariko Imana ikamwangira. Baraki yamujana, ubongera mujana, yongera mujana, vyose vyanse. Turasoma hano mw'ijambo ry'Imana ko Baramu yavuye ahanura Baraki gukora ikintu kibi, atanga impanuro mbi, arahusha, aravuga ngo Abisirayeli ubwoko bw'Imana ntuzobushobora shiti, ubateza ivyo kunywa, ubateza abagore beza bakanywa bagasambana nabo. Nuko Baraki aca abitegura i Peyori nk'uko twasomye, arabatega ivyo kurya n'ivyo kunywa, abantu baranywa batangura gusambanira aho hantu. Uburake bw'Imana buca buraziriringa. Muri iyi minsi yacu abantu bariko barahusha, bakaja mu bitagira ikimazi, bakaja mu vy'ibigirwamana. Hano bari abakozi b'Imana biranga barahusha nk'uko twabivuze hano. Hanyuma rero uburake bw'Imana buraziriringa. Bene data abakozi b'Imana, uburake bw'Imana buzoziriringa igihe abakozi b'Imana bahushije. Igihe cyose abakozi b'Imana bahushije, uburake bw'Imana buzoziriringa. Yesu adufashe, Yesu adufashe. Igihe cyose abakozi b'Imana bahushije, igihe cyose bagiye mu bitagira ikimazi, uburake bw'Imana buraziriringa. Baririmbyi namwe muri abakozi b'Imana, igihe cyose muhushije, uburake bw'Imana buraziriringa. Mwibatere kiza gikomeye kibarandagata, abantu batangura gupfa, abantu bogi imivyimba harya, abantu bararira mbere y'ihema. Muri ico gihe ihema ryarashingwa, abantu bakarikikiza, imiryango 12 ikarikikuza, imiryango 3 mu ruhande, 3 mu ruhande, 3 mu ruhande, 3 mu ruhande. Abantu babona mu mahema, abantu bita hasi, kiza bagwa, abandi bagwa. Abantu bariko bararira, abantu bariko barakoma induru.
mugabo Kozibi waratase yatatana n'umugore baratata. Uwo muntu Zimuri na Kozibi, mugabo Zimuri n'umugore Kozibi baratata barasa. Hanyuma rero ndumvija ndugaboshe inzira y'ubwenge. Imana iciha umukozi w'Imana yitwa Finehasi imuha gutora inzira y'ubwenge. Haleluya. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Imana yakoze ibigutora inzira y'ubwenge. Abona abantu bararira, abona ikiza cishe, abona abantu baracanye. Zimura kwese Kozibi binjira mw'ihema, wataramukwirikira aramukwirikira ibindi bishoboka, aramukwirikira ngo asanga bari kumwe, wahitana icumu arabatobekeranya. Amaze kubatobekeranya ngo uburake bw'Imana burahwama. Pisiri ijambo Mana yampaye ngo tuvugane namwe mwese. Harakenewe ba Finehasi, burake bw'Imana bwabaye bwinshi, burake bw'Imana buriko buragurumana. Harakenewe ba Finehasi bo guhambika uburake bw'Imana. Yesu adufashe muri iyi minsi, muri ibi bihe byacu. Hakenewe Finehasi. Imana ikiravuga. Imana ikiravuga. Finehasi arabamisa uburake bwacu, arabamisa uburake bwacu, kandi ndamuhaye isezerano ry'intahava. Abakozi b'Imana mugiye guhambika uburake bw'Imana. Hariho amasezerano, kandi amasezerano y'intahava, kandi amasezerano akomeye ku bakozi b'Imana bakoze batyo. Yesu ashimwe. Yesu ahabwa icyubahiro. Yesu n'umukiza kandi Yesu n'umukunzi. Reka dushishikare dusome ijambo ry'Imana. Dusome kandi muri Samweli wa mbere. Dusome muri Samweli wa mbere. Undi muntu yahushije. Guhusha ni bibi, guhusha birababaje. Samweli wa mbere igice ca 28. Uyu muntu yari umuntu akomeye cyane. Birashika rero biriko biratubwira nta muntu ayobora kwezwa no kurondera kugororoka uwo ari we wese. Hariho abakomeye byagoye barahusha. Nico gituma byatubereye akarorero kugira ngo natwe twirinde, twizigame, tube mu kwera kugira ngo ntituzohushe. Kuko biravuze ngo umuntu ahushije inzira y'ubwenge. Ndiko ndabwira mwene data uwo ari we wese ntugahushe inzira y'ubwenge. Samweli wa mbere igice ca 28. Samweli wa mbere igice 28. Dusoma ngo ku murongo wa 3 urupapuro na bibiri ubundi zihuje impapuro, ariko kubura afisi y'Bibiliya ya kera n'amajana 343. Samweli wa mbere igice 28. Nsome mbere ku murongo wa 3. Sawuli aja kuraguza. Samweli yaramaze gupfa. Abisirayeli bose bari baramuririye bamuhambira mu gisagara yabamo, kandi Sawuli yari yarahoneje abahamagara imizimu n'abamenyi mu gihugu. Nuko Abafilisitiya barakorakorana baraza basagaza Shunemu. Sawuli nawe akoranya Abisirayeli bose basagaza Gilibowa. Sawuli abonye ingabo z'Abafilisitiya aratinya, aranduka umutima, ariko asiguje Uhoraho ntiyagira ico amwishura. Ari mu nzozi, ari mu buryo bwa burimu, abantu bavugishwa nawe. Maze Sawuli abarira abantu biwe ati nimumbarize umupfumukazi azi guhamagara imizimu nje kumubaza. Abantu biwe baramwishura bati hari umupfumukazi abizi i Andori.
nuko Sawuli ariyoberanya yambara izindi mpuzu ajana n'abantu babiri baja kuri uwo mupfumukazi mw'ijoro, maze Sawuli aramubarira ati ntabara umpamagarize umuzimu ubumenyi bwawe unzure wongera ngubarire. Uwo mupfumukazi aramwishura ati mbega ntuzi ibyo Sawuli yakoze, ingene yahoneje abahamagara imizimu n'abamenyi mu gihugu? Niki gitumye ugomba kunta mu mutego kugira ngo unyicishe? Sawuli aramurahira Uhoraho ati nkurahiye Uhoraho ko Uhoraho hakagira icuba uzoba kubw'ibi. Umupfumukazi aramubaza ati ugomba ko muzurira nde? Nawe ati nzurira Samweli. Umupfumukazi abonye Samweli ati urubuku n'ijwi rirenga abaza Sawuli ati mbeshe iki? Erega ni wewe Sawuli. Umwami aramwishura ati humura barira ico ubonye. Nyamupfumukazi aramwishura ati mbonye igisa n'Imana kiduga kiva ikuzimu. Sawuli aramubaza ati gisa gite? Nawe ati hariko haraduga umutama kandi yambaye igikwemu. Maze Sawuli aca amenya ko ari Samweli, akubita ingoro hasi aramwunamira. Nuko Samweli abaza Sawuli niki gitumye uza kunkoma ukanzura? Sawuli aramwishura ati nuko ndi mu magorwa Abafilistiya baje kuntera, kandi Imana ikaba yarantaye ataco kinyishura ari mu bivugisha canke mu nzozi. Nico kindeye kuguhamagara ngo umenyeshe ico nkwiye gukora. Samweli aramwishura ati umwimbarije iki ko Uhoraho yakuretse agahinduka umwansi wawe? Uhoraho yakugiriye nk'uko yari yarabivugiye muri jewe, akunyaza ingoma yihaye mugenzi wawe Dawidi, kuko utumviye Uhoraho ushitse uburake bwiwe bukaze ku Bameleki. Nico kimuteye kukugenza atyo uyu munsi mbere n'Abisirayeli. Uhoraho azobagabura mu maboko y'Abafilisitiya, kandi ejo mwe n'abahungu bawe muzoba muri aho ndi. Uhoraho agiragabura ingabo z'Abisirayeli mu maboko y'Abafilisitiya. Mana ifashe cyane. Uyu n'umuntu yari munini, yari umwami. Mbaze ikibazo, mbega Sawuli yari yararonse mpwemu yera? Yari yigeze kuronka mpwemu yera? Yari yararonse mpwemu yera. Muravyibuka agiye kuyu Samweli kurondera indogoba zase, hanyuma Samweli akamubwira ati niwashika ku mutumba urahura n'akama kabavugishwa, kandi nawe uraza guhinduka uvugishwe. Sawuli yari yararonse mpwemu yera. Hari n'igihe yagenda Nayoti yirirwa aravugishwa, abantu baravuga ngo na Sawuli yari mu bavugishwa. Ariko rero kuba muntu yararonse mpwemu yera ni vyiza cane, ariko kumvira Uhoraho umuntu ntahushe, ntuhushe inzira bakurangiye. Sawuli yarahushije inzira bamurangiye acamwe arayihusha, hanyuma rero aca agira ikibazo imbere y'Imana. Iyo umuntu ahushije aguma ahusha. Hano tumubonye umwami yatanguye ibintu vyiza, umwami yatanguye neza, agishize ku ngoma Sawuli yavuze ati sinsubire kubona abapfumu, sinsubire kubona abahamagara imizimu mu gihugu cose, nibahone barahonwa. Ariko haba umupfumukazi umwe ahamagara imizimu. Jewe namye nibaza nti ngira ngo umutware yatwara aho hantu yoba yahora aja kumurabuzako. Nivyo nibaza sivyanditse muri Bibiliya. Hanyuma rero ntigira ngo aramuziguriza tuyu nzomuryamako, kuko yahoze andagurira ntiyamutwara ngo aje kwicwa mu bandi. Hanyuma rero umuntu yari yarahoneje, ngira ngo ishengero ry'Imana ryasubire kuvyuka ivyo bahoneje, ntusubire mu vyo wari warahoneje. Sawuli yari yarahoneje ubupfumu n'imizimu n'abayihamagara, ariko asubira kubirondera. Mbega nta hantu mwondangira umupfumukazi kandi ari we yabahoneje. Hanyuma rero baramurangira, aragendayo, ashitseyo babwira umupfumukazi arahushije,
abantu n'uno munsi bararaguza, abantu n'uno munsi barahusha. Washitseyo wasanga muntu w'umupfumukazi aramubwira ati nzuri, wongera amubwira ati sigaho sigaho, namba bari baramubushije atekaye sigaho, wowe ntuzi ko Sawuli ibyo yakoze, ko twe abantu bameze nkawe yabahoneje, reka kumwegera. Aramuraye ati ntaco wakubwiye ivyo. Agiye kuraba asanga ni Sawuli nyine. Ariko hari ijambo riryoshe hano twabonye ngo umupfumukazi akoresheje amareba yiwe azabona Samweli araje, hanyuma rero acara turuku, hanyuma rero arakanguka biramubana bibi ati niki nkore niki ateka hari ikintu mbonye ikintu gisa gite ati gisa n'Imana. Amen. Abizeye batahushije basa n'Imana, no mu rupfu basa n'Imana, n'ikuzimu basa n'Imana. Ikintu mbonye ati gisa gite ati gisa n'Imana, usa n'Imana. Amen. Dusa n'Imana, ari inyuma dusa n'Imana, ari hejuru barira mugenzi wawe udusa n'Imana. Haleluya. Usa n'Imana nimba utahushije, umuntu atahushije. Hanyuma rero aramubwira ati none Samweli acamubaza ungomeye iki, ungomeye iki, unzuriye iki? Ico gihe paradiso Yesu ntiyari bwaje kuzimugwa yimure, abantu bapfuye baca barangura muri paradiso, abantu bose bari bacungaraniye hamwe hari ikuzimu. Nico gituma abapfumu babikora bigakunda. Ariko uyu munsi kubakijijwe, kubatahushije, n'abapfumu barashinga intahe ko hari abo baja kurondera bakabura, ko hari abo bakoresha imizi yabo bakabura, abo n'abatahushije. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Hanyuma rero Samweli ashishikara kumubaza ati nibiki? Uhoraho yarantaye, Uhoraho yarantaye, nakoresheje Urimu wapi, nakoresheje Tumimu wapi, n'abavugishwa n'Imana ntibakimbarira. Uhoraho yarantaye. Mbega abakozi b'Imana shengero mukoraniye hano, umuntu uhora hataye uwo mutoraniye, utawe n'Uhoraho. Hari umuntu yomutora, hari uwundi yomufasha. Nico gituma bigoye bigumye canke vyoroshe umuntu yoguma kuhoraho akamwumirako. Umunsi umuhoraho yatumye ku wundi mwami yitwa Ahabu ati ko wishe nawe urapfuye nintugikize. Ahabu ati kuhora hantaye nta bundi buhungiro, kugira ngo ukire guhora hagutaye no gucumomako. Kuhora hantaye nta bundi buhungiro, wahitana impuzu zibarazambura yitembagaza mu munyota mu magunira ati nta handi nca, naho ntaho Uhoraho nta handi nca. Uhoraho agaca atuma uwavugishwa n'Imana ati subirayo, wabonye ingene yagize, ndigaruye ndabihevye ntibikibaye ubugeni. Uwo uhora hagutaye ubuhungiro no kumwumira kuri uwo nyene yagutaye, nta handi, nta wundi wo kumukiza. Abantu rero barahusha. Sawuli aca arahusha bikomeye. Itahiro ryiwe ricarwa mw'ikoraniro ry'abapfuye, nk'uko twumvise nk'umuntu ahushije inzira y'ubwenge, yarahushije inzira y'ubwenge kandi aca agira itahiriro ribi, agira amatahiriro mabi cane. Yesu adufashe, mwene data Yesu agufashe. Abantu bari mu bupfumu, bari mu kuraguza, hariho n'ubupfumu bw'ikizungu mu gisagara, ugasanga abantu ntibabitoye, umuntu atafukama ngo ayage n'Imana, abantu bakazimira. Sawuli rero itahiro ryiwe Samweli aramubwira ati ejo uzobara muri aho ndi mwe n'abana. Dusome kandi twigira imbere Samweli wa kabiri igice ca 20. Hajya turahasanga umuntu yahushije, turahasanga n'uwundi yatoye inzira y'ubwenge.
Samweli wa kabiri igice ca 20 dusome nihajya imbere gatoye aroroshe kubona. Samweli wa kabiri igice ca 20 nsome mbereye ku murongo wa mbere avuga ngo ubugararici bwa Sheba. Hari umuntu w'umugesera yitwa Sheba mwene Bikuri umubenyamini acavuza inzamba aravuga ati Dawidi ntacyo tumwegako, nta mugabane dufise kuri mwene Isayi. Yemwe Bisirayeli ugitwitahire umuntu wese aje muhira. Nuko Abisirayeli bose bata Dawidi bakondorera inyuma ya Sheba mwene Bikuri, ariko Abayuda bo bigumira ku mwami wabo baramuherekeza kuva kuri Yorodani gushitsa i Yerusalemu. Nsimbe ku murongo wa 16 hariya hakurya, umurongo wa 16, urupfu rwa Sheba wa wundi yagararije. Biratubwiye ngo umuntu arushije inzira y'ubwenge tahiro giwe ni mwikoraniro ry'abapfuye. 16, maze umugore w'umunyabwenge wo muri ico gisagara ashirijwe hejuru aravuga ati nimwumvirize, yewe nimwumvirize, ndabinginze mumbarire Yowabu mutigira hino ica kubarira. Nuko yigira hafi y'ahari. Nyamugore aramubaza ati ni wowe Yowabu? Nawe ateye ngome ni jewe. Aramubarira ati niwumva amajambo yanje jewe nicyoreke yawe. Nawe ateye ngome ndumva. Aravuga ati kera bakunda kuvuga bati nibagisha inama i Abeli, kandi rero vyaca bihera. Jewe ndumwe mu bakundi vy'amahoro kandi babizigirwa mu Bisirayeli, ariko wewe urondera kugeseza igisagara arico muvyeyi mu Bisirayeli. Niki gituma ugomba kuyogobeza ishamvu y'Uhoraho? Yowabu aramwishura ati biragahera ko ico noyogobeza canke nogeseza siko biri. Ariko hari umuntu wo mu mugamba wa Efurayimu yitwa Sheba mwene Bikuri yagararije umwami Dawidi. Mubariwe mutanga wenyene mbone kubavira ku gisagara. Nyamugore yishura Yowabu ati nuko rero umutwe wiwe turawurenza uruzitiro tugushiburire. Maze uwo mugore aja mu bantu bose ajanye inama y'ubwenge, nabo baragenda baca izosi Sheba mwene Bikuri bashiburira Yowabu umutwe wiwe. Nawe araheza avuza inzamba, abantu bose bava ku gisagara baratandukana, umuntu wese atahiwe. Yowabu nawe atabarukira i Yerusalemu. Yesu nashimwe. N'uyundi muntu rero canke abandi bantu umwe yahushije Sheba mwene Bikuri yarahushije. Haba n'umugore w'ubwenge aratora inzira arayitora ntiyahusha. Rero Sheba ni mu gihe ca Abusalomu wa Dawidi yari yagararije se. None munsi muri ino minsi y'iherezo ubugararici burahari. Abantu baragarariza, abana baragarariza abavyeyi, abagabo baragarariza abagore, abagore baragarariza abagabo, abakozi baragarariza basebuja ku kazi, abantu bakoreshwa bakagarariza. Nuko uyu nawe Sheba mwene Bikuri Dawidi yari yatanguye kugaragarizwa n'umwana wiwe, agomba kwiyimika. Hanyuma rero arahunga aja kure. Hanyuma rero twavuze ngo umuntu wese ahushije itahiro ryiwe ni mw'ikoraniro ry'abapfuye. Uwo muhungu wiwe yarahushije Abusalomu nawe atahirira mu rupfu. Hanyuma rero harageze igihe bagomba kumugarukana Dawidi ngo aje i Yerusalemu. Bageze kuri Yorodani abantu bakorakoranye. Dawidi rero haca hadukushe aravuga ati Dawidi niki ntacyo tumwega ko nta mugabane. Ngo acavuza inzamba, aravuza inzamba Sheba. Abayisirayeli bose bakondorera inyuma yiwe baca bamuca inyuma
Dawidi asigarana n'abantu bakeyi, asigarana n'abayuda na Benyamini, hanyuma abandi bose barigira, imiryango 10 yose irigira. Dawidi asigarana n'uturyango 2 gusa, kuko abandi bakurikiye umugararice Sheba, bakurikiye Sheba yagararice baramwoma inyuma, ariko Dawidi asigarana n'utuntu dukeya. Hanyuma rero harageze igihe ngo agenda mu gisagara cyitwa Abeli. Iki gisagara iyo mvuze iri zina hari ibintu nca nibuka umukozi w'Imana twabanye Nairobi yava muri Sudani y'Epfo, yahora yatubwiye ibintu byinshi n'uturorero twinshi. Ati wacu hari umucamanza yitwa Abeli, yari umunyabwenge akomeye cyane. Muri Amerika baramutumako, Buraya baramutumako, muri Aziya baramutumako, imanza zananiranye, yari umushingwamanza wo mu avoka yarahambaye. Hanyuma rero Abeli agaca imanza z'ubwenge. Umunsi umwe rero habaye iki? Umunsi umwe ngo umwarabu ngo yariko arubakisha inzu yiwe ya etaje. Hanyuma rero yariko arubakisha inzu yiwe ya etaje, umwe yarahagaze hasi nyamwarabu, umukozi mu bariko barubaka hariya hejuru ngo yinanuye agiye gutera umusumari, aca agenda uko nyene yari yinanuye. Igitangaza cabaye, hafa nyamwarabu akorokeyeko, uvuye hejuru arakira. Hanyuma rero bene nyina babiri b'umwarabu baravuga bati nta kabuza nawe urapfa. Bamuramushengeza muri sentare ya mbere baramutsinda, uko amategeko yabo avuga ngo ni nkamwe yo mu vyagezwe vya Mose, uko umuntu agiza bari kwagirirwa, ukumenya ijisho kumenya ijisho, ukumenya ugutwi kubita ugutwi, uguciye ugutwi. Hanyuma rero uwo muhungu araburana muri sentare ya mbere aratsindwa, no muyikurikira aratsindwa, no muyikurikira aratsindwa. Muri sentare ya nyuma baca baramubwira inama bati hamagaza Abeli wo muri South Sudan. Aramuhamagaza, baramugera, ashitse ariga urubanza, arabigwiga arabona n'amategeko yabo. Hanyuma rero arahabwa ubwenge, aca aravuga imbere ya sentare, nyakubahwa sentare, ndemeye ko umukiriya wanje atsindwa, kandi ndemeye ko umukiriya wanje apfa. Mugabo rero mukwapfa mukurikiza amategeko yanditse, umukiriya wanje nagende ahagarare aho wapfuye yarahagaze, uwundi nyamara muri abo bamuburanya bene nyina aduge hariya amukorokeye kwa mwica. Apfe kuko nawe yicwe kuko yishe ko amategeko yanyu avuga. Reba shira mwumva hari uwo vyende nawe urubanza rwahereye aho waciye rubafinale, byaciye bigarukiraho, arahabwa ubwenge. Turiko turiga ijambo rivuga ngo umuntu ahushinzira y'ubwenge. Sheba mwene Bikuri arakwega ikigwi kinini kimukondorera inyuma, imiryango 10 mukondorera inyuma, acagenda mu gasagara kitwa Abeli yinyegezayo. Ako gasagara gacahanye amagomba. Dawidi aravuga ati Yowabu ngo muri ngo ingabo ivya Sheba bigiye kurusha ivya Abusalomu, azotumera nabi. Yowabu acarago muri ngabo zirakikiza igisagara cose c'Abeli, inyuma n'imbere, ntawasohoka ntawinjira, ntawaja gusoroma, ntawaja kuvoma, ntawaja kuzana ikintu. Inzara itangura kuza, ibintu birakomeye Abeli, kuko hinjiyemo Sheba, hinjiye mu gisagara Sheba, anyegeye Sheba. Umuntu yahushije, winjiranywe n'umuntu yahushije uzogira amagogo. Kubana n'umuntu yahushije n'amagogo akomeye cyane. Hanyuma rero
Isirayeli none ugira ukiyongobeze Yowabu ati biradahera ko hari ico noyongobeza ariko hari umuntu yaciciyemwo umuntu yitwa Sheba mwene Bukuri bariwe muzana wenyene ibisigaye igisagara nyacani gica kironka amahoro naho cari kibuza amahoro hanyuma rero uwo mugore yinjira mu gisagara atwara inama y'ubwenge ngo baca bafata umutwe wa Sheba mwene Bikuri ngo barawushibura ngo bawushibure inyuma barawunuga bawunugira inyuma bamaze kuwunuga inyuma ngo Yowabu aca avuza inzamba ngo ingabo zose zica ziva ku igisagara kiraronka amahoro kuko Sheba kivuyemo ngirambwira abantu b'Imana muri iyi minsi abantu benshi barahushije Sheba yarinjiye Sheba w'ubugararici Sheba w'ubusambanyi Sheba w'urwango Sheba w'inzigo no mu makosa akinjira Sheba w'amacakubiri n'ahandi akinjira ntakwinjiye no mu bari bageze kuba bami n'abahereza akinjira ariko ngira ijambo tora inama y'ubwenge shibura Sheba mukura mu gisagara cawe Imana iriteguye gutakugisha shibura Sheba ava mu gisagara cawe Imana iguha umugisha n'ayo majambo y'Imana ntugahushize y'ubwenge uzobuhushije Yesu mwese aba yumvise Yesu n'abaheza yatanze ikaze ku muntu twose agomba gutora inzira y'ubwenge agomba umugisha Imana yabwiye Finehasi ngo ndaguhaye isezerano ry'intahapfa ari muri babiri nyaruka haleluya tunakwiteze Yesu ndabona bariko baruhuka namwe mubanguke abakozi b'Imana murengane no mubafashe wino duhezagire twuzuzemwe Haleluya. Yesu nashimwe, Yesu nahabwe icyubahiro. Ego Pastor Tade
abasengera Imana. Mana data wa twese uvyagiye mu bwami bwo mw'ijuru, turagushimiye ijambo ryawe n'ububasha, ijambo ryawe n'inkomezi, ijambo ryawe rirabohora, ijambo ryawe riratabara, ijambo ryawe riramurika, ijambo ryawe rirakorana mu ndiba y'umutima, ijambo ryawe rirahagurutsa umuntu hanyuma rero rikamuhindura. Turagushimiye Mana, haleluya. Inama y'ubwenge, inama y'ubwenge, inama y'ubwenge, inama y'ubwenge, haleluya, haleluya. N'abaraje baramukamye kandi bahisemo gushiburira kure ibyabatereye bakagira inama y'ubwenge muri uyu mugoroba. None rero Mana, turakwinginga mu izina rya Yesu Kristo, ubagirire imbabazi. Amaraso ya Yesu Kristo abatangara batunganye, umuntu wese ibyamutsinze abisige hano munsi y'umusaraba. Mu izina rya Yesu Kristo abisige hano munsi y'umusaraba. Mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, ubagirire imbabazi Mana, ubagirire imbabazi Mana, ubagirire imbabazi Mana. Kandi n'abatanditswe mu gitabo cy'ubugingo uyu munsi nyene baca bandikwa mu gitabo cy'ubugingo kugira ngo Mana ibyabanesha ibize bisubire kubanesha ukundi. Haleluya, 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 haleluya. Ubagirire imbabazi nyakubahwa, urakoze kubagirira imbabazi, urakoze kubahariye, urakoze kubemeye. Ushobora kugenda bagira inama y'ubwenge, atari inama ibajana mu itahiriro ryo muri Gehinomu, ariko inama ibajana mu itahiriro ryo muri paradiso, aho bazobonana n'uwabambiwe, umwami w'abami Yesu Kristo. Urakoze kubagirira imbabazi, urakoze kubemeye. Tubasengeye mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza. Amen. Tugomba dusengera abarwaye, dusengera abafite imitwaro, barashobora guhagarara hariya. Dusabe Pastor Terence w'Umurambi asenga. Muramza mw'ijuru, izina ryawe nirihabwa icubahiro n'ishimwe. Turagushimiye Mwami uyu mugoroba twumvise ijambo ryawe ribohora, ijambo ryawe rikiza, ijambo ryawe ry'ubushobozi. None rero Mwami, turasengeye aba bantu bumva bafise ingorane z'indwara. Mana yo mw'ijuru, turasenze ngo bakoreko, turasenze ngo uvuge ijambo kuraba, turasenze ngo ubakize. Wavuze ngo gusenga gufatanije no kwizera kuzokiza umuntu arwaye, warasezeranye kuzomuvyura. Turabasengeye Mwami ngo uyu mugoroba ubagirire neza, uyu mugoroba ubakorere igitangaza, kugira ngo bizobe muri bo nk'ikimenyetso, baze bagushime ko ari umugoroba babonye ukuboko kw'Imana. Urakoze, uhabwe icyubahiro n'ishimwe. Turagushima ko wumva, wavuze ngo ntituzorinda gusaragara, naho twosaba kangaco wavuze ngo ntuzorukengera gikuru, kandi wavuze ngo gusenga ufatanije n'ukwizera kuzokiza umurwayi. Urakoze kuvyumvise, turabigushimiye, tubisenze mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu.